Ku munsi wa kabiri aho yari arashinga intahe imbere y'urusengero, haraje umugabo yinjira mu rusengero yazananye n'umugore wiwe, amukubita mu mutwe kugira ngo asubire amere neza. Habaye amasengesho y'abanyeshengero. Ejo harabaye, ejo haraza urundi rugabo harejo ruza kunkubita ku rutugu. Ndumva ibibazo nyene, ndumva merewe nabi nyene gose. Cumva umengo usubiye hahandi? Mengo nyesubiye hahandi nyene ndari. Barasengera abakozi b'Imana. Muri ako kanya uwo mugabo yavuga ko yuko umwana atapfuye, umwana ari wiwe. Aho nyene nyina w'umwana n'imiryango y'umwana hamwe n'abanyeshengero, harimo n'abaje baserukira ntumwa za mustanteri, haciye abakaduruvaye k'abanyeshengero. Bamwe bati sivyo, uyu mugabo ariko arabesha, abandi nabati uyu n'umurozi, abandi nabati twebwe uyu mwana turamuzi ko yapfuye. By'abababanyi n'abajyango b'uwo mwana bavuga ati turazi ko umwana yapfuye hari haheze imyaka 3. Ahubwo uwo mugabo nibamurabe neza ivyo ari vyo, canke uyu woba ari umurozi yamurozi ubwa mbere ashaka kumwisubiza. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Hamaze imisi ariko aravuga inkuru y'umuntu yapfuye akazuka haciye imyaka 3. Twagiye ku munsi wa gatatu kugira ngo dushobore gutoza iyo nkuru uko ngene imeze. Nyene kuzuka ariko arashinga intahe. Ku munsi wa kabiri aho yari arashinga intahe imbere y'urusengero, haraje umugabo yinjira mu rusengero yazananye n'umugore wiwe, amukubita mu mutwe kugira ngo asubire amere neza. Habaye amasengesho y'abanyeshengero. Ejo harabaye, ejo haraza urundi rugabo harejo ruza kunkubita ku rutugu. Ndumva ibibazo nyene, ndumva merewe nabi nyene gose. Cumva umengo usubiye hahandi? Mengo nyesubiye hahandi nyene ndari. Barasengera abakozi b'Imana. Muri ako kanya uwo mugabo yavuga ko yuko umwana atapfuye, umwana ari wiwe. Aho nyene nyina w'umwana n'imiryango y'umwana hamwe n'abanyeshengero, harimo n'abaje baserukira ntumwa za mustanteri, n'abaje baserukira ntumwa kwa mustanteri, haciye abakaduruvaye k'abanyeshengero. Bamwe bati sivyo, uyu mugabo ariko arabesha, abandi nabati uyu n'umurozi, abandi nabati twebwe uyu mwana turamuzi ko yapfuye. By'abababanyi n'abajyango b'uwo mwana bavuga ati turazi ko umwana yapfuye hari haheze imyaka 3. Ahubwo uwo mugabo nibamurabe neza ivyo ari vyo, canke uyu woba ari umurozi yamurozi ubwa mbere ashaka kumwisubiza.